utubwiye ni misi yose canke ho bahara kantu mwaduteguriye ku magenekerezo kanaka nimba hari azwara amagenekezo ya ako kantu en fait novuga ko ari nka misi yose mardi chez dimanche gusa apare y'ivyo turafise rero ako twabateguriye kari special cyane ya kazoba ku magenekerezo ya dimanche le 14 ku kwezi nyene kwindwi isaha 9 ku kadomo ya niho hazoba hari bidasanzwe bizokorerwa kuri uwo munsi biciye mu ngabire zitandukanye. Wow, kwinjira nangahe? Kwinjira ni gratuit kubuntu nawe promotion gatanga ku buntu Mr. we umva byopasa bigoye nyene gusa nyene natubwire ko bahisemo kudusororera bakabiduha ku buntu nagaho natubwire tumenye nisangahe tumenye nyene umuntu azoza ateguye iki ya icambere cyo twobasaba ni kuzamuteguye imitima yanyu kuzamuteguye imitima yanyu kugira ngo Imana ize yikorere mu mitima yanyu ya zinshi ndabivugiye nga hano sanga ndiko ndabamara uburyohe ugasanga mushize hariya ubwo bwose bwarangiye rero ni kuvuga ko ni karibu le 14 15 kuri Sefac Burundi mu Gatunguru muzoze muvyibonera amaso ku yandi ya hajya Gatunguru ngo ni nini adresse yoza n'umuntu kazona arahashitse tabanje kwaza undi muntu gerageje mu ncama ko kuhazi imetse gute. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera abana baba mwibarabara abasangwa butaka abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Reka twongere tubaramutse amahoro y'Imana nshuti namwe bakunze bigareje kuri Tarsis Hope Ministry TV tubahe n'ikaze mu kiganiro c'indirimbo cyo kuri uno munsi aho kino kiganiro kiza kuba gihagarariwe na Joe nyene Protector kingiwe nkuko bisanzwe mwite Mr. Poro canke Mr. We. Ikiganiro naza kuba andi nyene nza kuba ndi kumwe n'umutumire nkuko mwamaze kumubona imbere yanyu ariko kandi ku rundi ruhande ndaza kuba kumwe amushiki wacu tuzayo dukorana yitwa Abebe Ebera Gloria tukuramutse. Mahoro cyane. Meze neza. Ni mpore. Ko witonda cyane ubwo wanyoye umujujo wewe. Umushusho nene barawunywa canke barawurya. Jamaye isuka cyane nzo ngo nokunywa. Nokurya. Nuko Bera turafise umutumire ngaho rero gira ko umwakire. Ego nkuko babibona umunsi muri studio za Tarsis Hope Ministry TV twagira ubuntu bwo kwakira umutumire wacu asa neza aberewe nabo nyene barabibona. Ego Reka tumusabe kwanza ashobore kutwidondora tumumenye wariwe ariko gato Bera atari dondora cyo no mutipe haheze iminsi mike ndamumenye no mutipe nasanze afise impano nyinshi kandi zitandukanye kimwe byo mu byo namenye kandi benshi bazi asanzwe ari umuhinga muri bamwe bavuza gitari bass batabizi rica gitari bago nuko ariko kandi si ibyo gusa asanzwe ari inumwe mu baririmbyi bagize umugwi witwa Umoja Worship Team kuva hariya muri Sefac ni hariya nishengero risanzwe rikorera hariya mu Gatunguru bikemu byo nashoboye kumenya nivyo ni Bogora Eliezer ariko bamwita Baju Baziste. Tukuramutse amahoro y'Imana. Amahoro y'Imana cyane abane natwe twese. Amina. Umeze neza? Turashima Imana uko biri kose. Amazina nagaragaje kuyavuga uko narisanzwe ndayaza ariko ashobora kuba nayavuze nabi fata kanya witondora ariko aradukurikirana. Amazina yanje nkuko babivuze nitwa Bogora Eliezer ayo n'amazina abavyeyi bashikaye kuma ya nkaba navuse banazira ku izina rya Baju ari ryo benshi banziko ya nkaba nsanzwe kandi nitwa Eli ufite yose n'amazina yanje ndondeye kuri Baju Randonga Eliezer Randonga Eli Randonga ya ayo niyo mazina yanje mfise. Ndagomba kumenya kubera iki Baju abantu banyubiyeri baraguhusha abantu banyubiyeri hari utuyere duto bita Baju baba bakunywa
ya ofete Ego. novuga ko impamvu nitwa baju ofete nuko navuze ndi kibaju cyane ya navuze ndi kibaju abavyeyi bacabona ko akazina boma kajanye na visage nari mfise mu bwana bwanje yuko ari baju ofete baju kivuye muri vuga ikibaju niyo mpamvu banyise baju aratwemeje kandi rero bera ubiravye niko bimeze kuko nimba uno musore atagase gutya muri iyi myaka mbona afise nka 50 canke nka 10 araza ko yitubwira zino yimuvugira cawe bazarera kiri kibaju cana kikivutse byari kibaju baju ariko nutuza kwa duterabanye muri kino kiganiro nawe uraza ko umutumire wacu mu kutwandikira muri commentaire ko ntuwakiriye kino kiganiro abandi baririmbyi bivuza ko tukuzanira hano ivyo turabikorera ko tohera tukakuzanira abatumire bagiye batandukanye kugira ngo tubane nabo kandi bamenye ivyo dukora canke ivyo baba basanzwe bakora nibaza ko eri rivuye muri Eliezer nibo gora baca kwita nini nibo muri nibo gora baca banyita nibo bakwaza ata abuvuze ni bande uvuze ngo nibo nuko muri kino kiganiro dusaye twakira abanyempano zigiye zitandukanye mu byo tumaze kumenya twemeze ko uri umucuraranzi ku gitari ca bass aya ni instrument uvuza nayahe mu zindi instrument no bamvuza hoba harimo battery yonyene nk'abasanzwe ndumuhingura amajwi y'umusoundman ivyo nizo mpano navuga ko ziri muri nje bisanzwe nkorera ko cyane gusa kenshi nkorera muri carrière ya guitar bass niyo carrière nkorera ko kenshi. Okay, guitar bass. Gusa nyene turazi yuko umuntu wese bivanye n'akazi abakora abafise ikimuranga. None kubera ko utashoboye kugendana kugana nyine uze kuduhonja twumve uburyohe bwabyo. Canke uri muri babandi baca bakoresha umuntu ngo bum bum. Ofite sinovuga ko raza kukigendana. Gusa nasi kukikorera ngaho no munsi kuko mfise aho nakibateguriye ni nka surprise ababishaka kubimbonamwo turaza kuba isango yo tuzohurira no munsi nyene ego aho rero ngora dushoboye tuzogufata yadowanije nanje ntamubonye kuri gitari baze nzorekrama sinzemera kugeza kivugije nuko impande yo kuvuza gitari baze uravuza na battery urano soundman umusonorizateur ivyo byose ubifatanya gute kubikorera rimwe cyangwa kimwe cyose uyikora ukwacu mbo ibyo sindabikorera rimwe gusa kimwe cyose ndagikora na buri mwanya ndagikenewemo yamugenda hano hari video mu soundman sinicara bice bisaba ko ngenda gufukija video citsa ahantu mbona kumengo hakenewe uvuzi ngo matarashika bisaba yuko naho nyene nja kuvuza ariko hanini kenshi benshi bamenyereye mvuza guitar bass ofete ivyo kenshi ndabikorera muri eglise no mu mashengero y'ikibani yego mbona ko keneye ugira uje kumufasha kumutumira mu kinoti zingana gute kumuvugiriza mbo ofete kugira ngo bivugwe ngo ngiye kuvuzigiriza umuntu kugira ngo ama amafaranga biba biva kuri sero kungene yaje kunumira kugira ngo nje mu kintu ciwe aje kunumira aje muri sero yo kuma amafaranga nanje mvugana nawe muri sero kuja kumukorera twamaze kuvugana ariko uje kunumira unyereka ko tugiye gukora umurimo nanje nja gukora nk'ugiye gukora iki umurimo naho nyene ivyo guciranira na mabeyi nabwo ari amavuta yanje kabisa nkorera baju nijya hebanga none wo bukoresha mu kugira ushobore nijya hebanga wakoresheje muri make mu kugira ushobore kumenya kuvuza ivyo byose mbo premier man abanje kwanza kwitahura yanaritahuye icya kabiri ndabikunda uko iyo kintu utagikunze nushobora kugikurikirana ukimenya icya gatatu ca ndabigira ubuzima icyo kane cangira umwete mwinshi niyo mpamvu ufite iryo ni ryo banga novuga nakoresheje kugira ngo ibyo bintu byose bimbemwo bera aratubwiye ikintu gikomeye ngo aca bigira ubuzima bivuze ngo aramaze kubivyaza umusaruro natwe araza kuturabira nyene kugira ubwo buzima yamaze kwakira muri ibyo natwe budushikiye vuga ivyo tuzi okay dutere tuje imbere muri kino kiganiro ivyo bikorwa ndazi ko bigoye ndamaze kuganira n'abagiye batandukanye babikora
we ku impande y'uko bigira ubuzima no kuba ushobora kubikora wavyize mu ishure canke n'ingabire yavuye ku Mana direct? oya no bambesha nabwo nabyize ku ishure gusa nabikuriyemo yani vya bindi bita ngo ubuyuwayi ya nagiye gusanga ubuyuwayi sometime bufasha ya narakurakura cyane cyasanga namaze kubigwamwo pufu nane jende ibaza nzohava nkora imodoka ko nanje nkiri umwana nakora imodoka nari ngeze gukora imodoka itwara agasenke kuzuye amazi nanje nzopima ndabubonaho ko nokora ifuso cyangwa izi imodoka zonguruza abantu ariko hari akantu wadusondetse mu mukanya ngo abantu babikene bazoze babirabe ibi bintu ushatse kuvuga sinatoye neza icyo washatse kutubwira bera watoye icyo washatse kutubwira ntabyo natahuye najye naguma ndabimubaze none kubakeneye kubona Baju ariko arakora kimwe mu mabango menshi atubwiye asanzwe akora twisunze muri umwanya nyene turimwe dutumire twumva abantu nyene tugusanga muri umwanya kuko je numva nyene mfise ishaka cyane nimba ari muhira nimba avugiriza muhira nimba ari muhira ubivuge nimba tukironderera nyene gitari tukirondere tukiza agenda avugije n'ibitabo mbo kuba bishaka kumbona ndiko ndabikora ivyo bintu ubonsanga ku cicaro nsanzwe nkorerako ku ishengero iwacu nkuko mwabyumvise barivuga muri Sefage ngaho mu Gatunguru ya niho sanzwe nkorera iyo mirimo ushatse kumbona ndiko ndaririmba usanga ushatse kubona ndiko ndacuraranga gitari usanga ushatse kubona ndiko ndavuza ingoma niho usanga n'utundi nyene ushatse kutumbonamwo usangaho ya kuko kenshi tuba turiho kuri iryo shengero mardi 17h30 jeudi niho tuba turi 17h30 dimanche tuba dufise amakoraniro y'abantu bose rero ushatse kubona imwe muri izo mpano ziri muri jewe karibu kuri iyo miss kugira ngo uvyibonera amaso ku yandi yego okay bera aho numva tagusiba wewe si je mutipe ndakeneye ko areka arabuza gitari je gitari base hori nyigisha natangara urumva niyo gitari yonyene yiganza kugeza aho yigurira bafure ya yonyene bisigura yuko n'abayivuza bose baba ari ngari bahinga bakoze ivyuma bagerageje gutubwira ko mu vyuma byose bikora ya izindi instruments zishobora kumanura abamarayika bashika nka 200 ariko guitar base yoyo imanura abamarayika 100 bivanye n'ubushobozi ifise gira ngo baze kumva aho guitar base ikiravugira ivuga umengo hari ikintu kije gitandukanye gifite ubushobozi butandukanye n'ibindi bintu urumva rero twese rero kudutumirira rero kujya kuvuza guitar base sindiko ndabatumirira gusa ushatse kuvyibonera uzobibemwo cyangwa uzogende kenshi urabe ahantu haba hari ko haravuga guitar base usanga vraiment ifise ubundi buryohe bwayo yisangije ego gusa n'abakivuza nabo cyo usanga bafise amafyeri cyane uraze ngene badundika Mr. Way Chenda bizi vraiment nanje muranda kivuza ariko nico kibigutumerega oya sayajya samafyeri niba abamarayika nyene je nabo bamaze kumumanukira mu byamuntu ubundi buryohe niyo mpamvu muca muvuza ya usanga baguma bagirane ariko ikintu bera udashobora gukwepa uri umucuraranzi nk'iyo uvuza battery wabura ngo yivuze utinyiganza nta battery wavuza sa kuvuza nyene ko yanyine kubita rero uri kuri guitar base kujya nyene wumva iputura nene nawe usanga ya norike nuko Baju da tutera tuje imbere muri kino kiganiro ahantu utubwiye ni misi yose canke ho bahara akantu mwaduteguriye ku magenekerezo kanaka nimba hari azwara amagenekeza ya ako kano en fait novuga ko ari nka misi yose mardi jeudi dimanche gusa apare y'ivyo turafise ako twabateguriye kari special cyane yakazoba ku magenekerezo ya dimanche le 14 ku kwezi nyene kwindwi isaha 9 ku kadomo ya niho hazoba hari bidasanzwe bizokorerwa kuri uwo munsi biciye mu ngabire zitandukanye wow kwinjira nangahe kwinjira ni gratuit kubuntu nego ariko ibintu ko gitari base kugwa ngahe haje haya guitar base mbo biravana hari ikigwa desa 300 Emilio kuduga Emilio kumanuka mugacamo bigira gratuit kacamo bipfutsa ku buntu ego hari mafu twabikoze ku buntu muraheza mukunguka gute mbo kunguka ofete nitubikora kugira ngo tungukire ngaha ku isi tubikora kugira ngo tuzohembegwe mu ijuru ego
kwera aba bantu baramaze gutahura ibanga ryo gukorera Imana baramaze kuritahura kurema n'igihe banga none baba bakoresha nimutwibira ku kabanga nyene mwamaze kumenya kugira natwe rero tutarakajamo bien tukamenye tumenye utsi mu Mana bimeze uku kugira ntituze turaraba hari yanyu ducoresha ngo kugira tubuze muduhe premièrement ufise impano en plus ukorera Imana icambere ubanza gutahura yuko ijambo ry'Imana rivuga ngo twabihawe ku buntu natwe tuzobitange ku buntu rero mu gihe uwabihawe ku buntu cyangwa wabironse ku buntu kuko ingabire ufise sinovuga ko hari amafaranga wayiguse wari barayivuka ya ibanga twatahuye muri ivyo nuko tuzi ko izo dukora byose ngaha ku isi ugerageje kwironderera intérêt yavyo mu mirimo y'Imana nushobora kuronka ivy'imitima yawe yifuje ariko iyo ukoze bagati nje ndi kunkorera kubw'umunsi umwe ndazi ko ari umunsi nzohembwa imyaka yose nakurenga ku isi niyo mpamvu ukora n'ubwenge bwawe bwose ubutumbereza he ku Mana bagati ndiko ndakora kugira ngo nzohembererwe mu ijuru gusa a part y'ivyo nubwo ijambo ry'Imana rivuga yuko twabihawe ku buntu kandi tubitange ku buntu ari ababirondera ku mahera ariho abavyiga ku mahera nk'iyo battery bakayitangira amahera kugira bayibigishe igitara amapiano none nabonye none gashamva zoba yatanze akanotsi kiwe ku kwezi canke kundwi nawe vraiment agatanga ku buntu Mr. we umva vyopasa bigoye nyene gusa nyene natubwire ko bahisemo kudusororera bakabiduha ku buntu nagaho natubwire tumenye nisangahe tumenye nyene umuntu azoza ateguye iki icambere cyo twobasaba ni kuzamutegura imitima yanyu kuzamutegura imitima yanyu kugira ngo Imana ize yikorere mu mitima yanyu zinshi ndabivugiye nga hano sanga ndiko ndabamara uburyohe ugasanga mushize hariya ubwo bwose bwarangiye rero ni kuvuga ko ni karibule 14 15 kuri Sefac Burundi mu gatunguru muzoze muvyibonera amaso ku yandi hajya gatunguru ngo ni nini adresse yoza n'umuntu kazobona arahashitse tabanje kwaza undi muntu gerageje mu ncamako kuhazi imeze gute mbo adresse ukungana imeze ngira ngo benshi barahazi ahantu bitwa ku mashuri ari mu gatunguru yitwa lycée technique Saint-Janvier ayahoze yitwa lycée technique do Carama baca barayugara baca barayugurura baca bayita lycée technique Saint-Janvier ofet ushize kuri ajya amashuri cugumuduga nakajya kabarabara nyene washikiyeko cugumuduga nakajya kabarabara uri kuraduga uzoshika ahantu uzoshika ahantu umenga ugomba ushike ku mpera y'ibarabara utarashika uzoshika ahantu hariyo portail yera hejuru hariyo pancarte yanditse ko iriko adresse y'ishengero ry'ishengero kuri yo portail nyene hejuru yo pancarte ni uzoca winjirana niyo novuga adresse benshi bamenyereye jende bazaho nta muntu yotse Mirabera oya ku muntu amenyereye gisagara ca Kamenge gatunguru haroroshe cyane ni bande batumiwe muri no evenement mwateguye 14 canke nimwe nyene nta bandi batumire mwashitsemo oya turafise abatumire dufise abatumire bari special umutumire wacu wa mbere dufise umutumire wo muririmbyi yitwa Patience Siniremera menshi baramuzi ngaha mu Kinama ndamuzi vraiment Patience umutumire agira kabiri ni umugwi witwa BGT n'umugwi uzwi cyane umutumire wacu wundi agira gatatu ni umutumire yitwa Blaise Worshiper ubundi ni umutumire yitwa Joel CG Drama abo nibo batumire bacu dufise kuri uwo munsi perapteneza bikomeye harago utazohashika aya vraiment umuntu we atazohashika mbe ndamuha pole jewe nzohoshika mu bambere bijye bango reka ngene nacerewe ngo oya musamaye muzopanga n'ibikoresha ariho nicaye gusa ibintu nk'ivyo kanshi turamaze kumenyera ibintu by'ama evenement nk'ivyo ushobora kuva mu hiruzi ngo ni gratuitement yego ugasanga kwinjira ni ku buntu mugabo ugasanga ari ama eglise nabo baciye bagenda barategura utundi tuntu bagenda baratanga ku mpande bisaba yuko ugura amahera ngo nk'utubuji nk'akarorero amabuji ubudrapo ibiki me ntabwo nta kantu gahari ngo kazosaba akanotsi mu nyuma kugira umunazoze akibangikanije icyambere cyo turazi yuko bizira bikaziriza kuja mu ngoro y'Imana uri mbokomboko premier mugenda mu ngoro y'Imana witwajije ikintu ku buryo ushitse hariya naho twari dukeneye rushobora kuja mu ngoro y'Imana uri mbokomboko nkuko tuja mu kabare dufise amafaranga a part yishikano hariya kandi kana
apare ishikanwa nuko yabivanye n'ibizoba biriko birakugwa bera nta muciriyemwo Ego. bijya bavuga ngo bibiri vango ntituje mu ngoro y'Imana iminwe misa apare ishikanwa waruzi ko mutipe yotora gitari baza akakivuza kakivuza hewe ukisopa nigi wanyegeje mu ruzi bavyita kumuhezagira gusa benshi tumenyereye bavuga ngo ntimujye imbere y'Imana imboko boko bitwaza gusa agashikanwa ishimwe kigira cumi gusa vraiment ubu nanje ndashika imikira kino cyo guhezagira umukozi w'Imana nabo rero nibatubwire yuko nimba hazoba ari akantu tukamenye akantu nyene kinyegeze gahinyanyuko ako kantu nuko nosaba cyane abariko baradukurikirana ndetse n'abandi yuko mwoza myitwarije nk'ikintu cyo gushigikira imvuga butumwa Imana yo bayashize muri uwo mugwi ya nico bavuga kuko urazi bavuga ko twebwe dutanga ubutumwa tubutanga hariyo depense nyinshi twabushizemo ariko kuri wowe ubwakira kuri gratuit utazi depense yabugiyemo nuko twasaba ko bivanye n'iyerekwa ryacu kungena ari nini kandi tugifise vyinshi byo gukora ngaha imbere en plus domese ko harimo n'abajene muri bo n'akazi benshi bafise aribo tuca dusaba ko bazoza bitwaje ikintu cyo gusapotinga uwo mugwi kugira ngo ushike hajya abagomba gushika ya nico novuga mwoza myitwaje n'ikintu cya support cyo kubashigikira ya Umoja Worship Team isanzwe nyene korera ngaho nyene kuri yo eglise kuko tumenyere tumvise team abari abantu nyene bakora ku gatwe kabo none mwe mukora nk'abaririmbye nyene ba eglise canke mukora ku gatwe kabo mbo twe dukora nk'abaririmbye nyene ba eglise uwo Umoja Worship dukora ako katsimu niko bijya bavuga ngo kongereza akantu kugira ngo akantu kuryohe niko abantu bavuga ko biyongereje gusa umugusanze witwa Umoja Worship ako katsimu bagashize ko kugira ngo nyene bitoke bien niko no bivuga umuntu mu kwinjira muri Umoja Worship Team asabwiki kugira ngo winjire muri uwo mugwi Umoja Worship Team nuko wosabwa kwanza kuba umumambre wa eglise maze kuba umumambre wa eglise novuga ko niyo nzira ya mbere uburonse iyo roshe kugira ngo ushike muri Umoja Worship Team ya kukuma kuko maze kuba umumambre wa eglise byinshi cubimenya ibijanywe n'uwo mugwi ugacurunga umuco nyawo wo gushika muri uwo mugwi ya nuko umwanya wariwe kino kiganiro ndiko ndabona uwegereza ku musozo ariko mu gusozera kino kiganiro mu byo watubwiye musanze amakorano twumvise no kintu no kuririmba tukigarukeko ukuririmba uritabira urumwitabirizi canke urarongora uwo bita umurde ya mura byose yego uritabira ukongera ukarida yego pero no mutipa arakazi aca hose nk'ijipo ingazi zose arabaga ariko ijipo mu mbavu ntiricaho ni hasi no hejuru gusa nuko bera ashimira umutumire wacu hanyuma dusiga inzira amavuta hanyuma tumureke yigire mu nteguro z'ibikorwa ego turashimiye cyane abakunzi ba Tarsis Hope Ministry TV umutumire wacu mwamubonye ni Baju irindi nyene urumva sije nari muhaye afise menshi ayo tashoboye kumenya nayo ikintu badusabye nuko bariko baradutumira muri evenement nyene bafise nk'umugwi wabo w'abaririmbyi Umoja Worship Team yatubwiye naho bizobera muri make je numva abakonzi bacu tubahimiriza cyane kugira bazohaboneke tuze tubashigikire kugira nyene tubone nayo surprise Baju yatubwiye bariko baradutegurira jewe ndabemereye ndumye mu bantu bazoba bahari nanje nzoba ndahari tuzohishikira cyane kubashigikira asante sana nuko Baju tugushimira nawe kuba witavye butumire bwa kino kiganiro cacu tuba bipurize ko ivyo muri ko murategura bizogenda neza gusumba uko muvyiyumvira akajambo kamwe ku badukurikiranye ariko kandi unyishuye ibi bintu mbona vyanditse kuri aho gapira bisigura iki muna gift of sindikubona neza praise ya ofete ibintu byanditse kuri aka gapira cyambere cyoco niyo novuga ko niyo title yacu y'uwo munsi evenement no tupira twarasohotse kutatuzaniye no kubadushaka turahari kubadushaka turahari wumvise ko kana reko ndavuga yuko hashobora kuzoba ya kubadushaka turahari ofete uyu mupira
ukeneye umeze ukunyene uri kompa ugwa 30,000 byose biriko n'ikabutura oya umupira wonyene ya evenement yacu yitiriwe Gifts of Praise ofete kubaha tumve ururimi urazi ko atari bose boroherwa ofete evenement mu kirundi sigura impano iri mu guhimbaza cyangwa mu guhimbaza hari imana ya ni washaka kumenya byinshi muri byo bijanye niyo teme uzoshikeho kuri uwo munsi uzomenya icyari cyo impano iri mu guhimbaza ya niyo uvuga nibyo zizi buri kuri aka gapira Gifts of Praise kugira mushobore gutora iyo teme ya Gifts of Praise ni yahe verset biblique muba mwarifadikanije mbo kugira ngo dushobore gutora ino teme nuko twagiye turasoma Bible tuca dusanga iyo verse yaho tuca tuyisanga muri ibyakozwe n'intumwa igice cya 16 ku murongo wa 25 26 27 nasira ya ofete twagiye gutahura ko hari benshi muri twe tuja mu ijuru tutaratahura ko burya mu guhimbaza no gutazira ko hariyo gifts nyinshi zitangirwamo nkuko Paulo nasira bashoboye kuronka gift yo kubohoka bari mu ibohero ya natwe dukeneye ko kuri uwo munsi abantu benshi bafite ibibazo bitandukanye bazoshwe muri ico kibanza biciye mu guhimbaza turisiri neza yuko mu biciye mu guhimbaza kwacu kuzoba kuri urya munsi kiri umuntu wese azokwakira gift y'ikibazo ciwe afise ya bash nanje nzoza ndayashakira ahantu hari amakado hano hari kado ntawo hasiye nuko baje tugushimire cyane ya akajambo kamwe kwadukurikiranye ya ndashimiye cyane abariko baradukurikirana muri kiganiro cacu ya shikara ko bimiriza gushika kuri uwo munsi ego ndabakunda cyane muramwarahezagiwe amina bera tugushimire kuba wabyitwayemo neza tukakira umutumire wacu tukatumusetse amahoro ego naje ndabashimire cyane kuba mwasubiye kandi kutwizera mukatwemerera kuba muri bino byicaro kandi bya Taxisop Ministry TV benshi batumenyereye nyene tuba turi muri bya bindi mugabo naho babonye yuko muri Taxisop Ministry TV impano ni nyinshi cyane impano ni nyinshi turabakunda cyane ibisabwa ni bya bindi nyene tumatora bibabwiye naho tuba turi mu masho no kugira partage like comment na share kugira nyene bakomeze kubona ibyiza tukuma tubashiraho muri Taxisop Ministry TV. Okay, ariko pera je no mutumire numva no murekura ngo agende uko ko je iyo umuntu yampetsagiye birangora kumurekura numva umenga twogumana ariko umwanya ntobinkundiye ariko kandi hari abantu bazoza bigashika bagacegwa hari akanimero ka telefone mwamwe aratekanije n'uwo bazotelefona kugira bazimurure ego karahari ya inimero ni 61 465 450 61 465 450 iyo ni nimero muzoshobora kuturondera ko ya mukaturonka iyi nimero none iriko rimikashi hari umuntu avuga ati je sinzohashika muga ndipfuza gushigikira iyo abo baririmbyi bagize ico ciyumvira ya iyo nimero ikibazo gihari nuko twibagiye code ya rimikashi yawe gusa kukeneye atipe bibagira code ya konte kwe kukeneye kudushigikira inimero ni izi za rimikashi tuko turakoresha ni 68 ya 740 748 940 c'était ça 48 940 okay kuba tumva igifaransa urashobora kuzivuga mu kirundi je birananira kuvuga inimero mu kirundi namenyereye kuvuga mu abaye nka bawundi neza aramucanze reka Mr Pora gufasha nuko inimero mushobora kubatora ko iyo ari nk'umuntu yazimiye canke avuga ati je hano ndaharancanze reka telefone banzimurure ni 61 amajana 465 amajana 452 aho muca mu telefone ashaje kandika ubutumwa bugufi urashobora guca ababafasha bakabazimurura ariko nawe uvuga uti ndakeneye guterera acanye shigikire imbibe kuri kino gihugu haro no gwaruka gwateguye urashobora kurungika ku nimero ya 68 amajana 748 nivyo hema amajana 940 ikirundi naje ndagigimiza ariko batagerageza nuko tubashimira mwebwe mwese mwabanye natwe kuva kino higaniro gitangura kugeza no kirangiriye kino higaniro c'indirimbo nano kirangiriye ariko kandi tushimire Bera twari kumwe dushimira umutumire wacu Baju twari kumwe ariko kuri mikro ya mbere yari jewe nyane protector king wacu mwite Mr Poro Mr we tuzo turimo n'ibiganiro naho butaha bye bye.
Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.